umva ukuri, umva ukuri. Urukundo bisabwa ko rushigikigwa. Wovyemera utovyemera, urukundo rurakenewe ahantu hose no mu bantu bose. Imana iti, Yohana wa mbere igice ca 4 umurongo w'indwi. Abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Udakundana ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Umva ukuri, umva ukuri. Kwisi Imana niyo yaturemye twese. Kandi kuba twibona kwisi turi benshi, dufungura, dufise ibyo kwambara, dufise aho kuba n'urukundo rw'Imana. Reka kwankana ahubwo gira urukundo uzocusa n'Imana. Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 27. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho yayo niho yamuremeye, irema abantu bari uburyo bubiri. Umva ukuri. Urukundo rwawe rugomba kubonekera mu bantu. Yohana wa mbere igice ca 4 ku murongo wa 20. Kuko udakunda mwene data yabonye, ntiyokunda Imana atabonye. Umva ukuri. Ngibi ibigwanya urukundo. Ica mbere, guhemukirwa n'uwo wahora wizigiye, bigwanya urukundo. Ica kabiri, kuvuga ijambo ryose uhurudutse mu muryango kubo mukorana, bigwanya urukundo. Ica gatatu, gukora wigenga mu kintu cyose, mu rugo, mu bo mukorana, bigwanya urukundo. Umva ukuri, kubaho dutandukanye nibyo bigwiza urukundo. Umva ukuri.